uhora harakomeye kuko yatugiriye neza, yaturindiye mu bugaragwa, nukuri tumushimire uwo mwami arabikwiye. Perezida Ndayishimiye akaba yitwa Sebarundi azotegereza gusinya itegeko ryemeza ko ubwoko bw'abahutu bubaho nuko bwakorewe ihonyabwoko. Umuntu agwana akaja muri ivyo by'ubwoko, nta bahutu barimo, nta batutsi barimo, nta bagore barimo, arondera gusa haja kwicara. Agomba ababwire ahanini ingene ishirahamwe ryavutse, nk'uko ab'imbere babivuze, amashirahamwe mu Burundi si make, sibyo bya mbere kandi sibyo bya nyuma, ariko rimwe ryose rigenda ryisa ku mahangiro yaryo. Ishirahamwe rero bimenye Burundi Communication Center ingene ryavutse, twabanje kuraba igihugu cy'u Burundi kahise kacu. Benshi kahise murakazi, noneho umwe wese afise kera hiwe. Umugabo yitwa Tade Nzigamasabo aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center. Umugabo murabona yuko ari umuhumure. Hariho inyigisho rero atanga azicishije ku mbuga ngurukana bumenyi. Izo cyane atanga nizijanye n'akahise ku Burundi. Mwizo nyigisho atanga aragirizwa na bamwe n'abandi ko atanga inyigisho z'amacakubiri, inyigisho zibibugwanko. Hajya rero na Bibiliya iravuga ngo abigisha muragowe kuko muzobazwa vyinshi. Abigisha babazwa vyinshi kubera iki? Kubera bashobora gukiza imitima y'abantu canke bakayonona. Umuntu rero turetse ivyo vy'inyigisho yigisha zo gucanishamwe abantu, inyigisho z'ugwanko, yarashitse aho yubahuka n'umukuru w'igihugu aranamurengera mbere, akora ico twokwita guha gasopo umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye akaba yitwa Sebarundi azotegereza gusinya itegeko ryemeza ko ubwoko bw'abahutu bubaho nuko bwakorewe ihonyabwoko. Mwumvirize aho gasopo iri, ngo nimba Perezida Ndayishimiye ari Sebarundi ategerezwa gusinya itegeko ryemeza yuko ubwoko bw'abahutu bubaho kandi bwakorewe ihonyabwoko. Ubwa mbere na mbere mwumve imvugo akoresheje. Ugerageje kuraba iyi mvugo akoresheje birumvikana yuko hari ikintu yitwaje. Perezida Ndayishimiye ategerezwa, mu yandi majambo amuhaye itegeko. Murumva yuko uku atari gusaba ahubwo no gutegeka. Aha rero imvugo nk'izi ni danje, nico gituma mvuga nti hari ikintu kanaka, hari inguvu kanaka yishigikije. Naho wowe ufise ibintu utabona neza hanyuma ukagomba kubibaza umukuru w'igihugu, uramusaba ntumutegeka. Ikosa rya mbere, murumva yuko umuntu aserukirira ishirahamwe afise ubwirasi. Ikosa rigira kabiri, ati Perezida Ndayishimiye abwirizwa kwemeza yuko hariho ubwoko bw'abahutu kandi bwagiriwe ihonyabwoko. Murazi yuko iki arico cigwa tumaze ko imisi. Twarabazaniye abigisha kuri kaminuza, twarabazaniye abahinga, twarabazaniye abanditsi, twarabazaniye abahoze ari abaperezida. Bose mwarumvise yuko bemeje yuko mu Burundi atabwoko buriho. Murumvaga abantu b'Imana, aba rero ni bamwe baguma batera mu Barundi ya virisi y'amacakubiri. Aba ni bamwe baguma batanga inyigisho bemeza yuko mu Burundi hari ubwoko butatu bivanye n'inyungu zabo. Nababwiye nti hariho generation mu Burundi zafashwe n'amavirisi ateye ubwoba. Ayo mavirisi ntivyo babikinashoboka yuko tuyasikana. Iyi mashini yasinzikajwe n'amavirisi biragoye nuko ushobora kuyiforomata. Ariko murabona yuko umuntu ari hagati y'imyaka 50 n'imyaka 60. Umuntu nk'uyu rero arafise ivyo yaciyemwo, arafise ivyo yabonye, arafise ibikomere. Nukuvuga ngo ivyo bikomere amahirwe menshi aba ari uko ashobora kubisiga mu bandi. Mu gihe turajwe ishinga n'ukuntu ivyo bintu vy'amoko twobibomora bikavaho mu Burundi, wewe yemeza yuko vyo kwemegwa ahubwo bigashinga imizi.
iki rero ni ikintu kigira kabiri cerekana yuko vyoba bigoye canke mbere bitoba binashoboka yuko abantu nk'aba bashobora kuba bifuriza neza igihugu c'u Burundi. Izi nyigisho rero ni nyigisho zigwaye, ni nyigisho zuzuyemwo amavirisi. Ko iryo shirahamwe bimenye ryosaba yuko ubwicanyi bw'abaye 72 bwo kwitwa ihonyabwoko vyari bisanzwe, mugabo bosaba bakoresheje urupfasoni apana gutegeka, kuko inzego zijejwe kwemeza ivyo ziriho. ubaye umukuru w'igihugu ukanga gushyira umukono ku ihonyabwoko ryemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ntaho bitaniye no guhemukira bene igihugu ryakoze ko. Murumva yuko umukuru w'igihugu ariko aragirizwa yuko yahemukiye abene gihugu. Aha ndavuga aba bavugwa yuko ari ubwoko bw'abahutu, kuba yarabangirije iryo tegeko ko risinywa. Twese twarashimye ingingo umukuru w'igihugu yafashe. Yarabonye yuko ivyo bintu bibwirizwa kubanza kwigwa neza. Kwita umuhemu rero umuntu ari mukuri uba wifuye kubusa. Bisigura kuba washimye kwifatanya n'abarikoze mu nzira yo kubakingira ikibaba. Ubu ariko yagirizwa yuko akingira ikibaba abakoze ubwo bwicanyi muri 72. Bantu b'Imana, muri 72 harakozwe ibintu bibishe. Abanyagihugu barishwe nabi, bamwe baranyuruzwa, abandi bakaraswa ku murango riva. Umuntu yohakana ko hatabaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa yoba ari umwansi w'igihugu. Naho biruko no ku rundi ruhande abantu barapfuye, abantu barishwe bunyamaswa, naho kumbura bapfuye 72 babaye benshi. Reka ngume subiramwo ivyo naravuze. Harimwo abarundi babaye ibimwenyi ku mpande zose, barengeye mu banyagihugu barabagandagura. Umwe rero ubu bagiriza abandi bati mwakoze ihonyabwoko, abandi bati mwakoze ihonyabwoko. None kuri izi mpande zibiri ahabaye ihonyabwoko ni hehe, hatabaye ihonyabwoko ni he? Twemeze rero yuko hoba habaye amahonyabwoko abiri. Ibi bintu rero nuko twovyitondera kugira ngo dutore ikintu coza kinywanisha abarundi, ikintu co dufasha kugira duti ibi bintu vyatumye igihugu gihekurwa turabisezereye muri kahise. Ubu tugomba dutangure page nshasha. Perezida ndayishimiye agashika ku ntweri adasinye azobahemutse, bimwe bita mu gifaransa haute trahison. N'abasenyeri ba Katolika bakabandanya kuhatira abihonyabwoko ryakozwe ko gutanga ibigongwe nabo nyene no kwifatanya n'abashesha amaraso y'abahutu. Urumva aravuga ati adasinye iryo tegeko azobagize kimwe bita haute trahison, guhemukira igihugu. Aha rero iri ntitwovuga ngo nikosa, ahubwo n'urukosa agize. Uru n'urukosa rukomeye cyane. Murumva yuko kuri urukosa rukomeye aremetse ko n'abakozi b'Imana. Atabasenyeri b'abarundi babandanije bigisha ibijanye n'ikigongwe, ati kuzoba ari ugushigikira abakozi ivyo bintu 72. Bantu b'Imana, murumva yuko ibi bintu ari ubuyobe. Nico gituma navuze nti izi ni virisi. Izi ni nyigisho satanike, izi ni nyigisho novuga yuko ziva kuri sekibi. Izi nyigisho ziva ku mpemu mbi. Ijambo ry'Imana ritwigisha guhana imbabazi, guharirana, gusubiza hamwe. Murumva ko nawe agira ati jame ibintu vy'ikigongwe nibihagarare, ati nta bintu vyo kubabarirana ngaho. Mbwira rero inyigisho zitangwa n'irishira hamwe, murumva kweri atari isumu. Murumva yuko uku ari ukwica imishaha y'abantu. Aha sinibaza yuko ari mutima mweranda amutuma kwigisha ibi bintu kabisa. Ibi bintu biva ku mpemu mbi, ibi bintu biva kuri sekibi. Satani nigomba yuko abantu bakomantaza imitima ntibahane ikigongwe, kandi ibi nivyo bizingamitse igihugu c'u Burundi. Mu gihe twigisha ko guhana imbabazi, kubabarirana, gusubiza hamwe arivyo bizotuma igihugu cacu gikira, n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo udahariye mugenzawe umenye yuko nawe Imana itazoguharira. Murumva yuko izi nyigisho z'uyu muntu ari gihushane c'ijambo ry'Imana, ari gihushane ca kigoro
abana bariya canke abakozi b'Imana bagira kugira ngo basubize hamwe imitima y'abarundi, kugira ngo bubake imitima y'abarundi yasambaguritse. Maintenant c'est clair, très clair. The truth is, ihonyabwoko ryarabaye ku bahutu mu Burundi rikorwa n'abatutsi ku bahutu, kandi byateguwe imyaka myinshi kuva ku rupfu rwa Rwagasore n'abasendikaliste b'abahutu bo mu Kamenge. Ibi nibaza yuko baba abo ku ruhande canke ruriya bo birekera inzego zibijejwe akaba arizo zibitunganya. Bimenye baributsa agapfuye ntikabazwa ivu gusa, karabazwa n'uwagakoze. Ati muri bimenye agapfuye ntikabazwa ivu gusa, ahubwo karabazwa n'uwagakoze. Byumvikana ko azanye ic'ubutungane. Ati okay, umuntu wese yakoze icaha mu Burundi, yakoze ubwicanyi, nafatwe ashigwe imbere intahe. Nama navuze nti ibi bintu ntavyo twovamwo, nico gituma tuvuga duti higishwe inyigisho zo gutanga imbabazi kugira ngo abantu basubize hamwe. Tuvuze ngo tuje mu vy'ubutungane byo dutwara n'imyaka 1000 ataco turashikako. Murumva yuko ubutungane bubaye ubutungane nyene bwoca bufata za mpande zibiri, kuko kwizo mpande zibiri hose habaye ibimwenyi vyarengeye mu bantu birabagandagura. Garuka gute mu butegetsi bw'u Burundi bwihe kutwumvisha ko mu Burundi atamoko y'abahutu n'abatutsi akibaho? Yanyikiye he? Murumva ibi sinokwirirwa ndasubira kubita ku mwanya, twaravyigishije ko bihagije. Izi nyigisho muzirinde cane ugwaruka, ndasubiyemo cane ugwaruka. Aba bantu nibareke kuduhenda, bareke kudushiramo umutima mubi, umutima utuma twankana mu kuguma batwomekerereza ko amoko atariho. Umuntu bandanya ushira ibi bintu umutima wawe, umenye yuko ari isumu uri kurashirayo, kandi impera n'imperuka rizokugandagura. Izi ni inyigisho mbi, ubu n'uburozi. Ndasaba Imana ngo haboneke generation itahura yuko atamoko ariho mu Burundi, hazogera igihe umuntu avuze ibintu nk'ibi duca tumucira umukenge. Ndababazwa cyane n'abantu bariko barakurikirana izi nyigisho z'uyu mutama. Ubu n'uburozi ariko arashira mu mitima yabo nta kabuza. Nta moko hari, kandi udufise ibyemezo kwaba mu bwoko bw'abahutu bahonejwe bagatabwa mu ifuriro birenga 5,000. Norega abantu b'Imana, ivyo vyarabaye vyoca vyemeza ca kinyoma coza abazungu bazana ko hari ubwoko mu Burundi, kandi tuzi neza ko ataburiho. Ivyo nivyo vyoca vyemeza ko hari ubwoko mu Burundi. Oya namwe ni mukwitiza agatima mpembero, mwumviriza ibi bintu uwo muntu ariko aravuga. Mwumva ko ari ibintu bitagira ifatiro. Ubwicanyi uko bwabaye kose aba ari byo bice bitwemeza ko hari ubwoko butatu mu gihugu c'u Burundi. Nta moko hari, kandi amagufa ya Nyabahutu yarazuwe akaja habona. Ati rero ko hazuwe amagufa y'abo barundi bapfuye, ivyo bisigura yuko hari ubwoko mu gihugu c'u Burundi. Ibintu nk'ibi murumva yuko arakajoreza. Reka ndeke kwirirwa ndabitako n'umwanya, ariko mvunira akagohe umurundi ariko arakurikirana izi nyigisho akazizera ko arizo. Ibi bintu abihagarike, kuko ariko arahabwa uburozi buzomugatura ejo canke hirya y'ejo. Kahise k'ibihugu byose kariho ngo kavyigishe. Umugambwe y'Iprona niwe wabaye wa mbere gushira imbere iby'iterambere, Union pour le Progrès National, yavuye riba genocide yakorewe abahutu. Kumva CNDD FDD yarataye inzira ya demokarasi, ikiha kwigisha iterambere nka Iprona, ihobura ico byibutsa kuwo byakoze. Kandundura mu gusozera murumva yuko ariko avuga ati ikintu c'iterambere ntigisubire kwigishwa mu Burundi. Tugume nk'ivyo vy'amazuru, tugume mw'ugo gwanko. Ntimutangazwe rero no kubona igihugu c'u Burundi ari canyuma kwisi mu bihugu biteye imbere. Murumva yuko habandanije hakogwa inyigisho nk'izi zigwanya iterambere, ejo ntitwotera imbere, n'imyaka 100 izohera tudateye imbere, turinde dupfa tudateye imbere nk'abandi. Ivyiyumviro nk'ibi murumva yuko ari ubuyobe. Hari incabwenge y'umurundi yahoze ari umwigisha kuri kaminuza yitwa Professeur André Birabuza. Mu 1992 niho yasohora igitabo yanditse
kivuga ngo l'Afrique malade de racisme tous azimuts, ngo Afrika igwaye ibintu vy'amoko. Nico gitabo arandika avuga ati umunyafrika ugomba kugira umuja w'ubukene, ugomba yuko azopfa ari umuja w'ubukene, ubukene bumutetagaza bukamusubira, umubwire inyigisho z'amoko. Ntimugume mutangara rero muguma mubona mu Burundi ataho twishikana, ibi nivyo vyatuboshe, amoko niyo yatuboshe. Murumva yuko uyu mugabo ariko arigisha ngo ntibasubire kwigisha ibijanye n'iterambere. Ibi rero si ivyiyumviro biri muri we gusa, hariho urunganwe rwabo bingana bafise ivyiyumviro nk'ibi. Hariho bamwe bari mu butegetsi mbere bagomba no kubandanya kuguma mu ubwo butegetsi bafise ivyiyumviro nk'ibi. Vyumvikana yuko bagumye ku butegetsi Uburundi ataho bwopfa bwarashitse abantu bafise ivyiyumviro nkamwe n'ibi. Nico gituma ndababwira nti bantu b'Imana hategerezwa kuba hayandi amaraso mashasha, amaraso adafise ivyiyumviro nk'ibi, kuko ivyiyumviro nk'ibi vyaraguye ingese. Icuma caguye ingese, muzoraho umusumani waguye ingese kugira ngo uzohanagura izo ngese zihereko, biba bigoye cyane. Na gihugu ciza kiziriho nyabwoko, Perezida Ndayishimiye asa nuko yabujije ko abahutu bacinjiramwo mu kudasinya itegeko. Wewe avuga yuko Uburundi bwoba igihugu c'amata n'ubuki ari uko Perezida ashize ku mukono ko habayeho ihonyabwoko ry'abahutu. Voilà, kubwiwe ivy'amazuru canke ivy'ubwoko nivyo bizotuma dutera imbere mu gihugu c'u Burundi. Kwemeza ihonyabwoko nivyo bizotuma dutera imbere mu Burundi. Ivyo murumva yuko ari bwa burozi. Tubigumyemwe ibi bintu tuzopfa tudateye imbere. Mu majambo make murumvise yuko inyigisho zirishira hamwe bimenye ari inyigisho zipfuye. N'uburozi uburya buzomugirira nabi. Uza yaraburiye nawe ndamusabe akurikirane urugendo rw'764. Uru rugendo rwakijije abatari bake kandi nawe ndazi neza yuko rumukiza. Turifuza yuko mu gihugu c'u Burundi haboneka urunganwe rushasha, rufise inyigisho nshasha, rufise ivyiyumviro bishasha, rutagendera kuri izi nyigisho zipfuye. Urunganwe rutahura ko atamoko ariho mu gihugu c'u Burundi, ko ahubwo ari amoko agumazanwa n'abantu basumirinda gusa. Abantu batipfuriza abarundi iterambere, abantu batipfuriza abarundi umunezero. Imana yo mu ijuru nibahezagire mwese, ibarinde ubu burozi bubi, ibarinde kumviriza inyigisho mbi. Ahasigaye reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Abantu munyugwa n'ivyigwa dutanga mu ishuri ry'abarundi bose, ntimwibagire yuko turi muri ryasekeza kikuronka studio nshasha, studio idufasha gutunganya ibikorwa neza. Muterere kugira ngo tugure ivyuma dushobore gusambura iki kinyoma cubatswe n'umwasi Shetani. Uru rusyo twashizwe kwizosi tugwikureko. Ikintu kibabaje nuko abantu usanga bafise ubuhinga, usanga bafise ivyuma byo gutanga amakuru, ivyuma bihanitse bituma ya mavirisi uburozi bushika kure. Natwe twavuga duti terera natwe tugura ivyuma tudezintoxike ubu burozi mukabifata minenego. Terera tugura ivyuma vyo muzagazaga ikinyoma tugisamburira hashashe. Kubera iki abantu bihutira gusponsoriza ikinyoma kuruta gusponsoriza canke gushigikira ukuri? Twirimbure bagenzi. Ako niko kabazo ndangirije ko